Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Yumve. Muriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri wa gatanu tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane. Umujyi wa Wuhan mu Bushinwa wadukiyemo icyorezo cya coronavirus kibasiye isi yose, wabonye izamuka ry'abantu bapfuye bazize iyi ndwara ku kigero cya 50%. Ibi bigaragaye nyuma yuko abategetsi mu Bushinwa bakomeje kurengwa bikomeye haba mu gihugu no mu mahanga kubera gutangaza imibare iri hasi y'urugero nyarwo rw'abanduye ndetse n'abapfuye. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo kutategura amatora rusange mu Barundi baba hanze yabwo kubera icyorezo cya coronavirus. Bamwe mu banyagihugu ariko baba hanze y'igihugu ntibanyuzwe n'uyu mwanzuro. Ku by'ukuri sinovuga ko nacakiriye neza kuko ni nkaho natakaje uburenganzira bwanje bwo kugira icyo mvuze kubijanye nuko igihugu kigiye gutwagwa mu myaka 7. Naho umuryango wita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amagereza yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo acucitse kandi atasanzwe agira isuku idahagije, yugarijwe n'inkeke zikomeye z'icyorezo cya COVID-19 gishobora gushyira ubuzima bw'abafungwa ndetse na rubanda muri rusange mu kaga. Mu kiganiro baza muganga urumva uko wabigenza n'uburyo ushobora kwirinda niba usanzwe ufite ubundi burwayi. Ntihubagirwe n'imikino muri amakuru ayobowe na Felenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Amakuru ya BBC reka ndayahere aha mu Budagi, aho Jens Spahn umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko afise icizere ko umugera COVID-19 ushobora kugwanywa. Urugero rw'abandura uwo mugera mu Budagi rwaragabanutse, abagwayi bariko barava mu bitanda mu bitaro. Urugero ruri munsi ya 1% kwigurirana ry'uwo mugera, nibwo uwo mugera wagabanutse, ko bisigura ko uwanduye mu Budagi ubu ashobora kwandukiza munsi y'umuntu umwe gusa. Nuko kuva mu ndwiza Ubudagi bugiye kugabanya ingingo zari zafashwe zo gukingira abanyagihugu, ariko abahinga hamwe n'abanyepolitike bo basaba ko hoba kwitondera iyo ngingo ya leta. Igitigiri c'abapfa coco kibandanya kwiyongera nk'uko abakora mu buvuzi bandura biyongera. Abategetsi b'ubumwe bw'ibihugu vy'Abarabu Emira Arabini bafashe umwe mu bakunze gushikiriza ivyiyumviro mu kinyamakuru kiri ku murongo wa internet kubera ivyo yanditse bifatwa nk'ivangura rifatiye ku rukoba, avuga coronavirus kubimukira. Ubucamanza nta mwidondoro munini bwatanze kuri uwo muntu uretse indome T na M nk'izina ryiwe, ariko vyikekwa ko ari uwitwa Tariq al-Mahyas yatumye abantu bandika amajambo ndenzarugero inyuma yuko ashigikiye umukinyi w'amareresi w'umunyekoweti we yasaba ko abimukira basubizwa iwabo canke bakegeranirizwa hamwe mu bugaragwa kubera ikiza coronavirus. Asigura ivyo uwo mugore yavuze. Uyu Tariq yavuze biciye muri video ko yavuze ko uwo mugore atavuga Abarabu, ariko ko yavuga Abahindi n'abandi baturuka ku mugabane wa Aziya. Uwo Mwarabu mu kwisigura kubimwagira yavuze ko atabaye umunyamacakubiri guko n'uwo bubakanye akomoka muri Aziya. Ku rwego rwa Afrika rujejwe kugenzura indwara, the African Center for Disease Control rutegekanya gukwiragiza
ku ndwi iza umuriyoni w'ibikoresho bigiye gufasha gupima umugera coronavirus. Ni muri ico gihe honyene ku bw'ico kigo hazoboneka ukuri gutomoye kuruta ku ndwara zitandukanye z'ivyaduka muri Afrika. Florentine Kwizera aratubwira iyi nkuru yegeranijwe na Mary Harper. Umukuru w'ico kigo John Kengasong yamenyesheje yuko hari ubukene bukabije bw'ibikoresho vyo gupima muri Afrika kandi ko hakwiye kugira igikorwa kuri ivyo. Yavuze yuko umuriyoni umwe w'ibikoresho watanzwe ari intango kuko hakenewe ibigera kuri miliyoni 15. Ico kibazo gikabije mu bihugu bibiri vya Afrika birimwo abanyagihugu benshi gusumba ahandi, ni ukuvuga Nigeria na Ethiopia. Nigeria ifise abanyagihugu hafi miliyoni 200 ariko imaze gupima abatarenga 6,000. Muri Ethiopia hamaze gupimwa 5,000 ku banyagihugu bagera ku miliyoni 100. Hazoshigwa kandi akigoro mu gukurikirana kumenya bahuye n'abamenyekanye yuko bagwaye COVID-19. Afrika kandi ifise ikibazo gikomeye cyo kutagira ivyankenerwa byo gufasha abagize ingaruka zikomeye z'uwo mugera. Mu bihugu 10 nta mashini nimwe yo gufasha abagize ikibazo cyo guhumeka iharangwa. Mbandaniriza aho muri Uganda munumviriza BBC kuri Kisoro FM, aho igipolisi kimenyesha ko ibitigiri vy'amatati aba mu ngo vyongereye bidasanzwe, ukutumvikana kwigaragaje kuva aho abantu basabwe kutava mu ngo zabo nk'uko ikinyamakuru Chimp Report cabishize habona. ACP Poli Namaye icegera c'umukuru w'igipolisi yabivugiye mu kiganiro c'umutekano yahaye abamenyesha makuru no musi mu gitondo. Namaye yavuze ko naho ayandi mabi yagabanutse, amatata agera ku 328 yamenywe n'igipolisi mu ndwi zitatu gusa ziheze aho muri Uganda. Uyu mupolisi kazi yanongeye ko uretse amatati bamenye ukwanjandwa kwatumye abana 23 bati ngo bavukamwo abana 2 barabura irengero, abana 4 barakubagugwa na yumwe igipolisi camenye ko yakoreshejwe ubuzi bw'abakuze. Muri rusangi rero ingaruka ry'ayo matati ziri ku bagore n'abana, kuva ababagirira nabi basigaye birigwana nabo. Ahanini ico cegeranyo gisigura ko biva ku kutizerana, ukutaganira, ukurangura amabanga yabubatse, hakaniyongera mu kutumvikana kwikoreshwa ry'ubutunzi bw'imiryango. Muri Amerika abarongoye amareta ashika ku ndwi abanyagihugu basabwa kutava mu ngo bafatiye hamwe ingingo yo gusubira kugurura ibikorwa by'ubutunzi. Abo bategetsi bavuze ko bagiye gukorera hamwe ngo bakosora ivyononywe ivyononye ubutunzi kubera ikiza coronavirus, ariko kandi bavuze ko amagara y'abakozi bayashira imbere ya vyose. Abo batwara amareta ya Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana na Kentucky bavuze ko bitavuga ko amareta yose asubira mu bikorwa by'ubutunzi nk'ibihe bisanzwe ku rugero rumwe, ariko ko gukorera hamwe vyofasha muri uwo mugambi wo gukiza ubutunzi. Perezida Trump we yizera ko leta zunze ubumwe za Amerika muri rusangi abanyagihugu bagiye gusubira mu mirimo yabo ya misi yose vuba hashoboka. Mukanya Prudence Ngiyumva aragaruka bandanye n'amakuru kuri BBC. Mu Bushinwa muri aya mezi atataheze ubutunzi bwarakorotse cyane kubera ikiza coronavirus. Ubutunzi buharugwa ku mutwe w'umuntu ku mwaka bwari ku bice 6 nako bwari kuri 6.8 kwijana musi yuko vyari bimeze mu ntango y'ibihumbi 2019. Bwambaye rero ubwa mbere habonetse ivyo bihushane kuva Ubushinwa butanguye kuza burashira habona amakuru uko amezi 4 aheze, aho ni mu 1992. Umumenyesha makuru akurikirana ivy'ubutunzi Andrew Walker yateguye iyi nkuru tubaza Yvette Kabatesi. Imibare mishya y'Ubushinwa igaragaza neza ingaruka icyorezo cya coronavirus cyagize ndetse n'imbaraga zashizwe mu kugikumira. Mu mezi 3 yabanje ubukungu bw'Ubushinwa bwagabanutseho ku kigero cya 6% mu mwaka ushize. N'ubu rero hagaragajwe ko bwongeye kugabanuka mu mezi 3 yarangiranye n'ukwezi kwa 3 k'uyu mwaka.
mu bindi bihugu uretse hake cyane ahandi hazagaragara igihombo gikabije ubwo hazatangazwa imibare y'icyo gihe. Ariko ku bindi iki kibazo cy'ubuzima cyaje nyuma yo mu Bushinwa bivuga ko ingaruka ku bukungu zizagaragara mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2020 ari nacyo gihe gitangiye ubu. Inkuru ya Njuka isoje ingingo z'ingenzi z'andi makuru ya BBC avugwa ku isi mwagizwagaho na Odase Makado mukanya n'amakuru arambuye. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Bushinwa. Umujyi wa Wuhan wadukiyemo icyorezo cya coronavirusi wabonye izamuka ry'abantu bapfuye ku kigero cya 50%. Ibi bigaragaye nyuma y'uko abategetsi mu Bushinwa bakomeje kotswa igitutu no kunengwa cyane mu gihugu ndetse no mu mahanga kubera gutangaza imibare iri hasi y'ikigero nyacyo cy'ubwandu bwa coronavirus. Inkuru ya Stephen McDonald uri i Beijing muri mu ijwi rya Victoria Uwonkunda. Ubwo imibare ivuguruye y'abapfuye yatangazwaga igikuba cyacitse. Abandi bantu 1290 bongewe kubishwe na coronavirusi bikaba byatumye umubare w'abahitanywe nayo bose ugera ku 3800 bikavuga ko wiyongereyeho 50%. Abasesengura hirya no hino ku isi bibajije uburyo imibare y'Ubushinwa yagiye itangazwa iri hasi, ariko abayobozi b'uwo mujyi ari naho iyo virusi yatangiriye bwa mbere ku isi bavuga ko nta guhisha kwigeze kubamo. Cyakora bavuga ko ubwo icyo cyorezo cyagabanutse ubu babonye undi mwanya wo gusubiramo imibare itangwa na leta. Abantu bapfiriye mu ngo batagiye kwa muganga bashobora kuba batarigeze babarurwa. Kutabasha gupima abantu bagifatwa n'iyo virusi nabyo byatumye abantu benshi bari baranduye nabo batabasha kubarurwa. Tukiri kuri iyo ngingo ya coronavirusi tujye mu Rwanda ahasigaye umunsi umwe gusa ngo iminsi 30 y'amategeko y'ibihe bidasanzwe irangire. Kugeza ubu ntibiramenyekana icyo ubutegetsi buzakora, niba izongerwa cyangwa se igakurwaho. Mu gihe benshi bategereje amatsiko kumenya igisubizo, navuganye na Jean Claude Mwambutse umunyamakuru acuri Kigali ntangira mubaza uko umwuka umeze mu gihugu. Frida, nkubwiye uko umwuka umeze, hari imvugo dukunze gukoresha ngo abantu bashyushye, menya atari imvugo itunganye cyane, ariko abantu bashyushye ku buryo usanga buri wese ategereje kumenya icyemezo guverinoma izafata ejo bundi ku cyumweru, niba izemera ko abantu bava mu rugo bakajya gukora ibyo bakoraga cyangwa se ikazasanga biri ngombwa ko bagomba kuguma mu ngo isanze icyorezo kigikomeye itakwemera abantu ko None abantu bakomeje gusaba ko ayo mategeko yakoroshywa bashingiye kuki? Biraterwa hanini nuko ubuzima bugenda buremerera abantu bagowe no kubona ibibatunga, abantu barambiwe kuguma mu ngo, nibyo bituma bifuza ko bakwemererwa gusohoka kurusha uko wenda baba bibaza ko icyorezo cyagabanutse. Inzego zikomeje kuzahara cyane z'imirimo cyane nizihe wowe uri mu gihugu bikurikiranira hafi? Urebye mu gihe babikora gutyo amategeko akongerwa bakongeraho icyumweru 2 cyangwa wenda bikanarenga, usanga byakomerera cyane inzego zirimo cyane nk'inzego z'inganda. Inganda zarahagaze, nta kintu kiri gukorwa, kandi nizo zakoreshaga abantu benshi. Hari inzego zijyanye n'ubwubatsi zakoreshaga abantu benshi, ariko bose bibereye mu ngo. Hari inzego zo gutwara abantu mu modoka rusange, nazo zakoreshaga abantu benshi kandi zidakora, zahagaze, ku buryo izi nzego usanga ari zimwe mu zababara cyane mu gihe cyaba cyongerewe. Nko mu Rwanda ubushize twavuganaga wavuga ko hari bamwe mu miryango ifashishwa ibiribwa. Usibye ibyo biribwa, hari ikindi ubutegetsi buri gukora kugira ngo bufashe kwishyura zimwe muri fagitire zidashobora guhagarara nubwo icyorezo gikomeje? Aha navuga nko kwishyura amazi, amashanyarazi, ubukode bw'inzu. Icyo leta hari cyo ikivugaho ku buryo butomoye? Nubwo ibi bintu usanga ari bimwe mu bizaremerera abantu muri iki gihe badasohoka ngo bajye ku mirimo, nta kintu na kimwe leta yari yavuga ko yashobora gukorera abaturage bayo isa nk'ibashumbusha ibyo bahombye muri iki gihe cyose bamaze bicaye. Nk'amazi, nta ikigo cyashinzwe kivuga ko nubwo kitari kubishyuza, kitari kujyayo mu ngo gutanga amafagitire, ariko kivuga ko bizagenda kose bazayishyura. Umuriro wo kuwugura ugomba kuwugura mbere y'uko uwukoresha, byo ntiwabona uko ubihunga. Yewe n'ibijyanye no gukodesha amazu
ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buherutse kuvuga ko busaba abanyiramazu kudahutaza abayakodesha kubera ko babuze ubukode, ariko ntibuvuga uburyo bwashumbusha nyir'inzu mu gihe yaba atabonye ubwo bukode ahabwa na wa muntu udafite ubushobozi. Muri rusange twavuga ko nta gisubizo gifatika leta yari yatanga kuri ibi ugereranyije n'uko mu bindi bihugu byifite babigenza. Jean Claude Mwamusa twavuganaga ari i Kigali mu Rwanda. Saa moya zibura iminota 15 aho mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango Yumve ndetse no kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri BBC ugiye kuri BBC Gahuza ku rubuga rwa Facebook twumva unature mu buryo bw'amashusho. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Duhere mu Burundi ariko aho leta yafashe icyemezo cyo kudategura amatora rusange ku barundi baba hanze y'igihugu kubera icyorezo cya coronavirus. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rigenewe ibiro bihagarariye Burundi mu mahanga, Minisiteri iyobowe na Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu kitari mu cyo yise ibihe bituma gitegura amatora mu mahanga ateganyijwe ku itariki 20 z'ukwezi gutaha kwa gatanu. Na amatora ya mbere nyuma y'icyemezo cyateje intugunda ndetse n'imvururu muri 2015 igihe Perezida Pierre Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamaza ku mwanya wa perezida ku nshuro ya gatatu. Inkuru irambuye tubaze Florentine Kwizera. Muri ubwo rwandiko rugenewe abahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi butandukanye, Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bubamenyesha yuko umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni utazobasha gutunganya amatora yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ku barundi bari mu mahanga. Kuri iryo sango niho hategekanijwe yuko abarundi bazotora umukuru w'igihugu, abashinga amateka hamwe n'abajanama b'amakomine. Muri iryo baruwa ubushikiranganji bw'imigenderanire bw'u Burundi busobanura yuko ingingo ibihugu byafashe zijanye no kugwanya ikiza ca coronavirus zitemerera uruja n'uruza, gutyo zikaba zitorohereza abarundi gushika hari ubuserukizi bw'igihugu cabo. Ubwo rwandiko rwashizwe ku mukono n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Ezekiel Nibigira rumenyesha yuko umugwi ujeje gutunganya amatora seni ubabajwe no kubona udashoboye gutunganya amatora ku barundi bari hanze muri kino gihe. Abagera ku 13,000 nibo bari biyandikishije gutorera hanze y'igihugu nk'uko ibiharuro bitangwa n'umugwi seni bivyerekana. Abategetsi b'u Burundi baheruka kumenyesha yuko bafise icizere ko ikiza ca COVID-19 kitazobera intambamyi aya matora yimirije. Uburundi bukaba busigaje imisi 10 kugira ngo igikorwa cyo kwiyamamariza aya matora gitangure. Kugeza ubu muri ico gihugu hamaze kuboneka abandi uyu mugera wa corona bagera kuri 5, umwe akaba amaze kwitaba Imana. Bamwe mu barundi rero baba hanze y'igihugu bavuga ko iki cyemezo kibavutse uburenganzira bwabo bwo kugira ijambo mu nzira yo guhitamo abategetsi bafata ibyemezo bireba ubuzima bwabo. Twavuganye n'umwe mu batuye i Nairobi muri Kenya ariko utashimye ko mwirondoro we tutangaza nubwo yawutubwiye. Natangiye mubaza uko yakiriye icyemezo cyatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ku by'ukuri sinovuga ko nacakiriye neza kuko ni nkaho natakaje uburenganzira bwanje bwo kugira icyo mvuze ku bijyanye n'uko igihugu kigiye gutwagwa mu myaka 7 cyangwa mu myaka 5 igiye kuza. Ubwo urumva yuko ntovyakira neza namba na gatoyi mu gihe uburenganzira nahabwa n'ibwizwa shingiro bwo kugira icyo ndabivuze ko nsa n'ubwatswe. Ariko ngira ngo biragoye kugira ngo uvuge ko watswe uburenganzira kubera ko mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iravuga ko ibi bitewe n'impamvu imwe gusa y'iki cyorezo cyugarije isi cya COVID-19. Nikiri muri ayo mahanga gusa ni Burundi naho kirahari. Jewe rero kubganje nabona yuko umengo hari inzira zitatu kugira ngo bikunde natwe tugumane ubwo burenganzira. Nizo nizihe? Izo nzira zitatu ubu ngaha dutuye nko muri iki gihugu ca Kenya turaja gusuma mu supermarket, turaja gusuma mu masoko, ariko tukubahiriza ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, gukaraba, kwambara za maske na social distance. Ubwo rero baduhamagaye kuri ambasade aho twahora dutorera naho tugakurikiza ivyo, je mbona umenga amatora yari gushoboka. Nikindi kandi gishoboka indi nzira ya kabiri mbona nko mu bindi bihugu dufate nk'akarorero mu bihugu bya Buraya za Amerika n'ahandi abantu uyu munsi barasuma barakora ibikorwa byabo bakabikora online.
mbega mu bindi bihugu muri ivyo bihugu kubera iki batoshiraho iyo systeme yo gutora bakoresheje uburyo bwa online. Bwa online ubwo no kuvuga ko batabyumva ni irya koranabuhanga ryo kuba wakora ikintu ukoresheje internet utagombye kuva mu rugo. None icyo kibazo mwigeze mukigeza ku biro bihagarariye Uburundi, ambasade y'u Burundi aho ngaho muri Kenya? Kugeza no munsi uretse ko twabonye urwandiko rwanditswe na ambasade y'u Burundi aha muri Kenya ruvuga yuko amatora twari twiteze atakibaye kuri uruhande rwa hano Kenya, ntitwashoboye kuronka uko twokwishura urwo rwandiko kuko baruturungikiye kuri za internet, ntitwashoboye kuronka ico turi bubwe cyo tubishikirije ko, ahubwo tuboneyeho kugira ico dushikirije twosaba yuko ubu burenganzira tutobutakaza. Nyimbi izo nzira zidashoboka, ahubwo mbega none mu Burundi ko naho nico kiza kihari, mbega bobo bihevye, mbona nyimbi ico kiza koko gishobora guhagarika amatora mu bindi bihugu, no mu Burundi ngira ngo boca babangira ayo matora kazoba ico kiza kimaze guhagarara. Umwe mu Barundi baba i Nairobi muri Kenya twavuganaga ku cyemezo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyo kubuza Abarundi gutora mu matora rusange ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa gatanu. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho umuryango wita ku burenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uvuga ko amagereza yo muri iki gihugu acucitse kandi atagira isuku ihagije, yugarijwe n'inkeke zikomeye z'icyorezo cya COVID-19 gishobora gututumba kigashyira ubuzima bw'abafunze, abacungagereza ndetse n'ubwa rubanda mu kaga. Urwego rwa Loni rushinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO ruvuga ko kuva ku itariki 21 z'ukwezi gushize kwa gatatu abacamanza mu gihugu barekuye abantu barenga gato 2,000 barimo abari bategereje kuburana ndetse n'abari bafungiye ibyaha byoroheje mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza. Robert Patrick Mizigaro yanyujije amaso mu byasohowe n'icyegeranyo cya Human Rights Watch adutegurira inkuru. Mu rwandiko rwasohowe uno munsi Human Rights Watch yerekana imyitwarariko itewe n'ibitigiri vy'ikirenga vy'imfungwa usanga mu mabohero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nk'uko bitangazwa n'urwego rwa ONU ruhagarariye amahoro muri Kongo MONUSCO, amabohero makuru muri Kongo yararengewe n'ubwinshi bw'imfungwa gushika ku rugero rw'432 kwijana, bigasigura ko ayo mabohero ari mu yuzuranyemwe imfungwa nyinshi cyane ku isi. Amabohero mu mije mu buseruko bw'igihugu nka Goma na Uvira aruzuye vy'ikirenga ku rugero rushika ku 600 kwijana, mu gihe ibohero rikuru rya Kinshasa rizwi nka Makara ryarengewe gushika ku rugero rw'461 kwijana, imfungwa zikaba zirundanira mu twumba tutagira n'ibitanda. Userukiye Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagati Louis Maj yavuze ko leta ya Kongo itegerezwa gufata ivyemezo bikomeye mu gukemura ikibazo cy'ibitigiri vy'umurengera vy'imfungwa ziri mu mabohero. Ati leta iriho ubu yatoranye urwego rw'amabohero rwamaze imyaka myinshi rwarirengagijwe, ngo kandi indwara ya COVID-19 iriko iradodora ku myango y'amabohero, igisigaye akaba ari umwanya gusa kugira ibara rigwe. Leta ya Kongo yarafashe zimwe mu ngingo zo gukumira iki kiza ca coronavirus nko gushiraho uburyo bwo gukaraba intoke ku mabohero. Ariko nk'uko bivugwa na Human Rights Watch, ubwo buryo bwatanzwe ni nk'ima ry'amazi mu nyanja. Umwe mu bafungiwe imbandaka yagize ati nta mazi ahari, imiryango yacu niyituzanira amazi meza. Ati nta buryo bwo gukaraba intoke buhari kandi utuzu twa surwumwe niho turangira n'umwansi. Ati si coronavirus gusa iduteye impungenge kuko dutinya izindi ndwara nka kolera. Iyindi ngorane yibonekeje nuko ku tariki 2 z'uku kwezi kwa kane ubushikiranganje bujejwe ubutungane bwabujije kugemurirwa kw'imfungwa uburyo bwonyene zifise bwo kuronka ivyo kurya kuri benshi kugira bakumire ko COVID-19 yingizwa mu mabohero muri ubwo buryo. Ariko nk'uko bivugwa na benshi mu mfungwa, leta yabwirijwe guheba iyo ngingo kuko yasanze yokwega ikibazo c'inzara. Mukanya turajya ku makuru y'imikino, ariko mbere yo kujya kuri iyo nkuru reka manze mbararikira ikiganiro cy'imvura imvano cyeje kuwa gatandatu kuko kizagaruka ku buryo abantu bakora mu rwego rw'ubuzima hirya no hino ku isi bari kwifata mu kurwanya iki cyorezo, aho bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bagerageze gutabara ubwacu. Nejo rero mu mvura imvano kuwa gatandatu nk'uko bisanzwe, reka none ijambo Jean Claude Mwambutsa mu kiganiro cy'imikino.
Mwiriwe neza nshuti za BBC, ikaze muri aya makuru yacu y'imikino. Duhereye mu Rwanda, turavuga ku rwego rwa siporo rwazahajwe cyane n'ingaruka z'amategeko adasanzwe ategeka abantu kudasohoka mu ngo mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Nko mu mupira w'amaguru haravugwa amakipe yamaze guhagarika abakinnyi nyuma yo kunanirwa kubahemba. Ikipe ya Rayon Sport nayo ni imwe mu zitunzwe 100% n'ubushobozi buva mu bakunzi bayo. Kuri ubu amafaranga yinjiraga ku bibuga nta kiboneka, ndetse n'abakunzi bisuganyaga ubushobozi bwabo bwaragabanutse. None se nayo yaba iri mu nzira zo guhagarika abakinnyi? Navuganye n'umuyobozi wa Rayon Sport kuri telefone, maze bwana Sadate Munyakazi anyemerera ko ikipe ifite ibibazo bikomeye koko, ariko ko ubuyobozi bwayo bukigerageza kubonera abakinnyi bikeya bibafasha kubaho muri iki gihe. Amikoro twabonaga 90% avuga ko yahagaze. Ibi rero bigatuma n'abakinnyi tutarimo kubasha kubita nk'uko byari bisanzwe, aho ekipe yafashe icyemezo cy'uko izakomeza kubafasha mu buryo bwo kubaho, ibagenera amafaranga yo kubafasha kubona ibibatunga. Tukaba twizera yuko ekipe izagumya kubyitaho, ariko wenda kijyanye n'umushahara icyo kikaba kitarimo kuboneka kubera izo mpamvu navuze haruguru. Murabona ikipe ya Rayon Sport yabasha kwihangana bigira hehe mu gihe iki kibazo cyatinda? Abambere nkomangira ni abo bakunzi bayo, mbasaba yuko bakomeza mu bihe bitaboroheye, bakomeza kuzirikana yuko ekipe ihari kandi ari tugomba kuyitunga. Handi navuga ni muri komite tuzakomeza kwishakamo ubushobozi. Ahandi birumvikana ni kwishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, nabo bakagombye gutangira gutekereza icyo bafasha ama ekipe, cyane ko nabo ibikorwa byinshi bari barateganyije muri budget y'uyu mwaka bitarimo gukorwa, bityo wenda amafaranga ari kuzakora ibyo bikorwa bakaba bayateganyiriza icyo kintu cyo gutabara. Ubundi bufasha cyangwa ahandi twakomanga ni kuri leta y'u Rwanda. Leta igize ikibona yazibuka n'ubundi secteur ya siporo, cyane cyane muri football, kugira ngo iyi secteur nayo itazagerwaho ingaruka zikomeye. Mu mupira w'amaguru kandi mu Bwongereza, abakinnyi b'ikipe ya Arsenal ngo baba biteguye kwigomwa igice kingana 12 n'igice kw'ijana ku mushahara wabo kubera ibi bihe bibi bikomoka ku cyorezo cya COVID-19. Gusa mu gihe aba bakinnyi bashobora kubona itike ibinjiza mu gikombe cya Champions League umwaka utaha, bemerewe akayabo. Nibabona itike buri wese azahabwa ibihumbi 100 by'amapaundi, bahabwe ibihumbi 500 mu gihe iki gikombe cya Champions League gitaha bacyegukana, cyangwa bahabwe ibihumbi 100 mu gihe bakwegukana icya Europa. Muri tenisi, icyemezo ku mikino y'irushanwa rya US Open gitegerejwe mu kwezi kwa gatandatu, ariko ngo amahirwe yuko cyakinwa abafana batari mu kibuga ni make cyane. Irushanwa ryagombaga kubera i New York mu mpera z'ukwezi kwa munani. Abashinzwe gutegura irushanwa ngo bashyizeho itsinda ry'abaganga ryo kureba niba irushanwa ryaba bitagize ingaruka ku buzima bw'abantu. Iyi mikino se yaba nta bafana bari mu kibuga? Abayitegura bavuga ko bigoye kuba iyi mikino yaba idafite abayireba, dore ko yitabirwa cyane. Umwaka ushize abantu bakaba 800 nibo bakurikiranye irushanwa baje ku bibuga. Andi marushanwa akomeye nka Roland Garros cyangwa se irya Wimbledon Open nayo yamaze gusubikwa cyangwa se yimurirwa amatariki. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, amakuru yacu natuyasoreje. Genda Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Ari mbere yuko tumva muri studio, reka mbanze mbisegureho kubera ko ikiganiro baza mugangana n'abararikiye ntago dushoboye kukibagezaho muri aka kanya kubera ikibazo cy'umwanya, ariko turabizeza ko mu cyumweru gitaha tuzakibagezaho nkuko twari twakibateguriye. No kwisegura rero mutwihanganire kubera ikibazo cy'umwanya. Reka noneho Udase Makado agaruke muri studio kubagezaho ibigezweho ku makuru yandi avugwa ku isi ari mu yindi studio. Makado. Urakoze cyane Prudent. Mu gusozera ano makuru nkora bivuga rero, amakuru avugwa mu isi cyane cyane ni kuri iki kiza coronavirus, ariko inkuru nziza ni nko mu Budagi, aho umushikiranganje Jens Spahn, umushikiranganje w'amagara y'abantu, yavuze ko afite icyizere ko umugera COVID-19 ushobora kugwanywa, akerekana ingene uwo mugera wagiye uragabanuka muri ico gihugu kubijanye n'ingene wandukira, ariko akanagabisha avuga yuko abaganga
barimwo ubu mu bariko barandura. Ikindi camenyekanye nuko muri Amerika hari amareta agera kuri 5 avuga yuko ivy'ubutunzi bishobora kubandanya bitera imbere muri iyi minsi igiye kuza. Urakoze Odase Makado niwe atugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa mbere kuva muri studio nanjye nabibutsa ko leta y'u Burundi yafashe icyemezo cy'uko itazashobora gutegura amatora rusange ku barundi baba hanze y'igihugu kubera ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus. Aya makuru yarabowe na Felenga Kwaya. Ndi Prudence Ngyumva ku banga bw'ibyuma twafashwe na Jonathan watugejejeho amajwi ameze neza. Shimire na bagenzi banjye bamfashije. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. Utabashije gukurikira ibi biganiro wajya kuri bbcgahuza.com. Uraraharyana impera nziza z'icyumweru, komeze kwirinda kandi urinda n'abanywe nabo muturanye.